Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbugana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa kw'ibohero rya Gitega ahapfungiwe uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi Generali Arengiyome Bunyoni. Ibintu ntivyifashe neza kuri Generali Arengiyome Bunyoni. Amakuru adushikira ava mu bamwegereye ndetse n'abaryango be aremeza ko amagara yiwe atifashe neza. Ayo makuru akemeza ko yaba yarahawe uburozi kandi byose bikozwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi byose birerekana ko ibintu biriko biraba mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba kandi bikaza byerekana ko ibiriko birabera mu ndongozi zo ku rwego rwo hejuru zikomoka muri CNDD-FDD rwose bigiye koreka igihugu c'u Burundi, kuko mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD harimwo intambara ikomeye cane, ariko yose ikaba iri guturuka ku wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi Generali Arengiyome Bunyoni, aho abatari bake harimo n'abagenerali bashaka kumupfungura, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akarahira akarengwa ko adashobora kumufungura. Ibi bikaba biri mu byatumye yiyumvira icyo yakora cyose kugira ngo azimanganye ubuzima bwiwe, akiyumvira ku kuba yamuzanira ishano rivuye mu gihugu cya Tanzania. Amakuru adushikira akaba yemeza ko ibintu byaba byaramaze gukorwa kandi bigakorwa n'inzego z'iperereza zegukira Perezida Evariste Ndayishimiye. Bunyoni akaba yarahawe isumu, ubu ngubu ubuzima bwe bukaba buri mu kaga gukomeye cyane, aho amakuru adushikira avuga ko arembye kandi ko ageze kure. Benshi bati byose impamvu biriko biraba nuko Perezida Evariste Ndayishimiye azi neza ko abarundi ndetse n'abagumyabanga bamenye ibyabaye ku bijanye n'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza, bose bashobora guhita batera amabuye Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko Bunyoni arabitse amabanga ahambaye cane arabana n'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza. Akaba yariko arakora amatohoza kuri urwo rupfu, akaba ari nacyo yazize. Ibi byose nyine bikaba kwegeye akaga gakomeye cane karimo gupfungwa ndetse akanyagwa ibyiwe byose, ariko abategetsi ndetse n'abagumyabanga bakomeye cane bamenye ibyo bintu, bakaba bari gukora ibishoboka byose ngo bamupfunguze. Ariko nanone Ndayishimiye nk'umuntu utwara igihugu kandi uzi amabanga Bunyoni abitse, akaba ari gukora ibishoboka byose kugira ngo amugandagure, nk'uko bimaze iminsi bivugwa. Murazi ibyagiye bikorerwa abaryango ba Generali Arengiyome Bunyoni, aho umukobwa w'imfura wa Generali Arengiyome Bunyoni yategetswe gukura impuzu zose gushika no ku gahuzu ko munsi kugira ngo yemererwe kujya kuraba ise. Ibyo bikaba byaratumye uwo mwigeme wa Generali Arengiyome Bunyoni asubira inyuma atabonanye n'umubyeyi wiwe. Murazi ibyashikiye umutambukanyi wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi, aho yamusuye, ariko hakaba ibintu bidasanzwe cane kugeza aho batwitse impuzu za Generali Arengiyome Bunyoni. Ibyo byose byari ibimenyetso byerekana ko hari ikintu gikomeye cane kandi giteye ubwoba kiriko kirategurirwa Generali Arengiyome Bunyoni. Abagumyabanga batari bake ndetse n'abarundi baribaza koko niba Generali Bunyoni yarateguye kudeta nk'uko babimwagirije kandi nk'uko yagiye abyagirizwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Abatari bake baribaza koko niba yarakoze icyaha gikomeye cyo kuzibira igitoro. Perezida Ndayishimiye amukura yavuze ko ari we utuma igitoro kitaboneka, byose akabikora mu ntumbero yo kugumura abarundi kugira ngo bajye mu barabara bamagane Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko icyatangaje abatari bakeya cyahise kibereka ko ari n'irimetanya yakorewe, nuko mu nyuma byose byaje kugaragara ko rwose atari wabitumye, kuko na gake kabonekaga akiri umushikiranganji wa mbere akihashika
byahise biboneka neza ko byose biyangaye kuko nta na gake kongeye kuboneka, kandi biboneka neza ko n'uwamusubiririye ari we Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika nawe yakoze ibishoboka byose kugira ngo igitoro kibuze, ariko agasanga hari umuntu ukomeye cyane wagifashe mu ntoki nk'uko abitangarije Abarundi, akaba ariho yabwira abashinga amateka ko atanyishu afise ku bibazo bijanye n'igitoro, ahubwo nyabona akavuga ko Abarundi bakwiye kubaza uwavuze ko igitoro agifashe mu ntoki. Byose nyine bikaba byerekana ikibi Bunyoni ariko arakorerwa, ariko byose bikaza byerekana ko ahubwo nyabona Ndayishimiye ashaka kugumya apfukamye mu nda Abarundi, ata muntu n'umwe bafise ubavugira, akaba ariyo mpamvu ari gukora ibishoboka byose kugira ngo ubuzima bwiwe bujye mu kaga gakomeye cyane, kuko ubu tuvugana Bunyoni ararembye ku buryo umwanya uwo ari wose mushobora kumva yacikanye. Iki ni ikibazo Abarundi benshi babandanya kwibaza ko kuva Bunyoni yafatwa ku igenekerezo rya 2 kwezi kw'icyenda 2024 aho yagirizwa ko yazibiye igitoro kandi akagirizwa ko yashatse gukora kudeta mu gihugu cy'u Burundi. Iki ni ikibazo Abarundi benshi babandanya kwibaza kuva ku wa 5 uheze, aho benshi biyumvishe inkuru z'uko arembye kandi ageze ahantu habi cyane, benshi bakemeza ko ibintu bikomeye cyane, aho Perezida Ndayishimiye yamenyesha ko hariho ibihangange mu butegetsi biriko birategura kumutembagaza, akagira ko atanga akarero ka Maconco umwami Mwezi Gisabo yari yahaye byose, ariko agashaka intebe y'umwami. Abarundi bagumye bibaza uwo Muconco mushasha uwari we. Ayo majambo yayongeye yavugiwe mu masengesho yabaye ku igenekerezo rya 25 Myandagaro mu mwaka wa 2022, aho havuzwe ko atamahasa asangira intebe y'uburongozi, ko ihasa rimwe ryorindira irindi rigapfa canke rigaheza ikiringo. Perezida Ndayishimiye nawe yari yongeyeho ko Imana yamubwiye kwirukana indongozi z'indyarya. Ikurwa rya General Bunyoni mu bushiranganje bwa mbere risa n'iryemeje Abarundi ndetse akanapfungwa, akaba yaraciriwe umunyororo wo guherayo, ndetse ubu amagara ye akaba atifashe neza. Bisa n'ibyeretse Abarundi ko ibiriko birabera muri CNDD-FDD ari indwano ikomeye cyane, kandi ari indwano rwose ishobora gusiga irindimuye igihugu cy'u Burundi. Ukuri kutavuzwe bizogira iyihe nkurikizi? Perezida Ndayishimiye arashobora kwihenda akibwira ko gukura ndetse no gupfunga Bunyoni ubuziraherezo byonyine bikwiye, hamwe koko yoba yarakoze ibishoboka byose kugira ngo amutembagaze. Azuba yihenze cyane. Uko hazoca umwanya atakuri gutanzwe, niko Abarundi bazoteba biyumvire ko Perezida yabesheye General Bunyoni kugira amwikize, nk'uko uyu munsi Abarundi bose bemeza ko Bunyoni yarenganijwe kugira ngo Ndayishimiye amwikize. Abarundi bariko barafata ko Bunyoni yambitswe ibara. Kahise karerekanye ko Abarundi bakunda cyane umuntu wese yabonetse ko ahamwa n'ubutegetsi, niyo baba barigeze kumwanka, baruhira kumugaruka ko iyo babona ko ahanwa. Gutwara byama bibamwo ibindi bibazo byinshi. Uko ubuzima buzoguma buzimba, uko ibibazo biguma byongerekana, niko Abarundi bagumya babona ko General Bunyoni yarenganijwe, kandi bakabona ko akiri umushanganje wa mbere akiri umushanganje wa mbere ibintu byagendaka. Akaba ariyo mpamvu abatari bake bemeza ko rwose Bunyoni yarenganijwe, kandi ko akwiye gupfungurwa na Rijya Ndayishimiye ari gufuruguta ibishoboka byose kugira ngo amugandagure. Arengiyome Bunyoni ntiyigeze agaragaza ikintu na kimwe yaba koko yarakoreye Ndayishimiye, ahubwo we aravuga ko rwose ari remetanya rikomeye cyane Ndayishimiye yamukoreye kugira ngo amupfunge. Kugeza ubu munsi akaba hari amakuru avuga ko yanahawe ishano, kandi byose biturutse kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Benshi baribaza koko niba Ndayishimiye na Bunyoni bapfa urupfu rwa Nkurunziza, byose bikaza byunyura ibiriko biravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu ntamatama mu bagumyabanga, aho bemeza ko wahoze arongoye igihugu cy'u Burundi umuhisi Petero Nkurunziza rwose yaba yaragandaguwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, nk'uko byanagaragaye mu rubanza rwa General Arengiyome Bunyoni, aho bamuburanishije ku byaha bitandukanye, ariko hakaba ibyaha bamuburanisha mu mwiherero, harimo ico gushaka kugandagura umukuru w'igihugu akoresheje
amagendegende ndetse n'ikindi caha cyo gutuka umukuru w'igihugu, ariko abagerageje gukora amatohoza ndetse n'abaduhaye amakuru bari aho Bunyoni yaburaniwe bemeza ko rwose ikintu gikomeye cyavugiwe mu rubanza rwa General Arengiyome Bunyoni ari ibijyanye n'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza, aho bazanye n'amajwi umupfumu yemerera ko ari we wishe umuhisi Petero Nkurunziza kandi akabikora yabitumwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Nkurunziza yari ibikiye ikarita yitwa Pascal Nyabenda, ariko ntiyarazi ko General Evariste Ndayishimiye ari mubi gusumba abandi bategetsi bose bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Benshi bati Ndayishimiye na Bunyoni bapfa amatungo. Ese koko Bunyoni na Ndayishimiye bapfa amatungo canke se bapfa kurwanira ibyicaro bya politike? Bamwe n'abandi ntibibaza ico bari gupfa uyu munsi kugeza aho umwe yiyumvirira kugandagura undi. Murazi ko n'ibyavugiye mu rubanza rwa General Bunyoni. Bunyoni yagaragaje ko rwose yaburiwe na General Selassie Ntigurirwa ndetse n'undi mu generali, ariko bose bakavuga ko itegeko ryari ryatanzwe ko Bunyoni aho afatirwa hose araswa. Kandi murazi ko hari n'amabanga akomeye agiye ameneka mu rubanza rwa Bunyoni, harimo nk'uko Bunyoni yavuze ko abishe umuhisi Adolphe Nshimirimana batigeze bahanwa, kandi koko kugeza uyu munsi bakaba batarahanwa, ahubwo bari bafise icyo bazi ku rupfu rwiwe, bose bakaba baragiye bicwa, abandi bakaba bapfungiwe ubusa uyu munsi. Ibi byose nyine bikerekana ko Ndayishimiye yabonye ko Bunyoni yiteguriye gutanga ukuri ku byaha ndetse n'ibibi bikorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Icambere Ndayishimiye na Bunyoni bapfa ni amatungo. Kugira agumane ubutegetsi mu kiringo ca gatatu, Petero Nkurunziza yaracyatuye amamiliyaridi y'amafaranga maze aragaburira ibihangange. Yabagaburiye ico cimwe, hari abaronse menshi cane, hari abaronse menshi, hari abaronse ayabaye. Bunyoni na Ndayishimiye bose barayaronse, ariko Bunyoni yaronse menshi cane. Iki kiri mu byatumye Ndayishimiye ahindura amafaranga bipapuro muri ruheshi 2023. Bunyoni yaravuzwe mu madosiye menshi cane y'ubunyonyezi, ariko ayo madosiye ayasangiye n'ibindi bihangange byinshi byo muri CNDD-FDD. Ahandi naho ibyo yakoze mu gisata ajejwe, abandi basanga babikora uko nyine mu bindi bisata bajejwe. Niko Bunyoni yaratunze ararenza, ariko n'abandi baratunze byinshi mu byo budasiguritse. Ni nayo mpamvu naho bamwagiriza amatungo y'umurengera batemera kuzana mu butungane amadosiye asigura ayo matungo iyo yazanananye. Politike y'agapapu. Umwe mu bazi neza uko ubutegetsi bwa CNDD bwubatse niwe yadusiguriye ico bita gupapurana muri CNDD-FDD. Iyo ufise ibintu byinshi cane baragufunga ukavayo wakwatse amatungo atari make. Evade Giswaswa Rajabu umugwizatunga Gisiga ejo bundi uwundi mugwizatunga yitwa Silvestre Bendahamwe na Dieudonné Murengera-Ntwari baraciye muri ibyo bihe bigoye kandi bitoroshe. Iyo nararibonye isigura ko na Bunyoni azopapurwa ibitari bike mu butunzi afise. Murazi ko bamunyaze ibintu byiwe byose atigeze agaragaza, kandi murazi ko ari byinshi cyane, bakamuca n'amafaranga y'umurengera. Umuntu wese atakiyumvisha ko ayo mafaranga ashobora kuboneka, ni ukuvuga ko bashaka kumunyaga ukuri kose. Ndayishimiye ntashobora kubandanya yihanganira kubona umukeba wiwe afise amatungo angana ukuraho. Iyo nararibonye ivuga ko ifungwa rya Bunyoni ririmwo muri politiki y'agapapu ya CNDD-FDD. Iyi politiki y'agapapu tuzoyigaruka ko mu zindi nkuru turiko turabategurira. Ni politiki y'abasuma ishobora kubandanya yica ubutunzi bw'u Burundi na rirya benshi mu bihangange bariko baraja kunyegeza amatungo yabo hanze y'igihugu kugira ntibaze bapapurwa ibyo bibye igihugu. Na Bunyoni nawe arafise ibitari bikeya mu bihugu bitandukanye, aho benshi bemeza ko nabo bamunyaga ibiri mu gihugu cy'u Burundi byose. N'ubundi Ndayishimiye atikegera yigeza ku butunzi Bunyoni afise. Ndayishimiye na Bunyoni bariko barapfa umwina w'ubutegetsi. Ndayishimiye yaragenye Bunyoni mu bushanganje bwa mbere nk'uko yabisabwe na Nkurunziza, nk'uko kandi yabisabwe na Perezida Kikwete yahoze arongoye Tanzania. Hano abarundi benshi ntibazi ingufu Tanzania ifise ku butegetsi bwa CNDD-FDD. Ingorane nyamukuru Ndayishimiye na Bunyoni bagize nuko Nkurunziza atari akiriho ngo abaje hagati, basigaye ari abami babiri atawugaba uwundi. Imyaka ibiri bamaranye muri leta yari iyo gutegana imyereka.
umwe wese yari azi neza ko azokura uwundi. Ndayishimiye yaramaze imyaka 2 yiga ingene azoheza Bunyoni, Bunyoni nawe yamaze imyaka 2 ategura ingene azoheza Ndayishimiye. Ndayishimiye yamaze imyaka 2 agerageza kugara amabiriba y'amatungo ya Bunyoni, yongera yibutsa ko Bunyoni ari umusuma yishe igihugu. Bunyoni ntiyavuga byinshi, ariko nawe yamaze imyaka 2 ategura isenyuka rya Ndayishimiye. Uretse inyurana rijanye n'amatungo yabo, Ndayishimiye na Bunyoni barafise ibindi batigeze bahuriza ko muri politiki yabo. Ikibazo kijanye n'imigendanire y'u Burundi n'u Rwanda ntibigeze bagihurizako, atari uko umwe yoba akunda u Rwanda kurusha uwundi, ahubwo kubera Bunyoni yobona ko gusubiza hamwe n'u Rwanda bikomeza Ndayishimiye akaba umukuru w'igihugu yemewe mu makungu. Ndayishimiye nawe yabona ingabo za FDLR zari mu Burundi ko zikomeza Bunyoni. Aha ni naho havuye ko Bunyoni na Ndayishimiye bagwaniye kuco bita iragi rya Nkurunziza. Bunyoni agerageza kuba uwo gukingira amafuti y'ubusuma bwo ku ntwaro ya Nkurunziza, mu gihe Ndayishimiye ashaka kuboneka nk'uwaje gukosora. Ariko ikiboneka nuko Ndayishimiye ariko arubaka inzira shasha yo kwigarurira amatungo y'igihugu abanje gukuraho inzira yubatswe na Nkurunziza. Muri rya nyinyurana ryabo, Ndayishimiye yarayinjije igitsindo gikomeye mu kubogoza Bunyoni muri Nyakanga 2022. Bunyoni ntiyemeye ko atsinzwe, nawe yarongejereje akariro ko kurondera isenyuka rya Ndayishimiye. Nk'uwamaze imyaka 11 mu butegetsi, hari byinshi Bunyoni atari agishoboye amaze gukurwa mu mabanga. Ndayishimiye ntiyaronse amakuru n'ibyemezo bikwiye ku byo Bunyoni yategura, niko biboneka mu rubanza ndetse niko biboneka nuko byarangiye. Ariko Ndayishimiye yibwiye ko amaze kumufata azoshobora kumukuramwo amakuru yose. Byaramunaniye rwose. None bariko barapfa urupfu rwa Nkurunziza koko. Amakenga ajanye n'urupfu rwa Perezida Nkurunziza aba CNDD bose barayafise, ariko bakanuma. Nkuko umumenyeshamakuru Bob Rugurika aherutse kubyibutsa, nta muco wigeze utangwa kuri urwo rupfu. Nta autopsy yakozwe ngo hamenyekane ikimwishe. Iyo ikorwa hariho abari bateguwe kwagirizwa ko bamuhwaye isumu. Umupfakazi wa Perezida Nkurunziza ni nawe yahoyahoye igihe hariko harakwiragizwa ibihuha byo kwambika ibara bamwe mu batutsi bari begereye umugabo wiwe. Ikindi Bob Rugurika yibukije ni ingene ikiziga ca Nkurunziza kiterekanywe ngo abari bamwegereye bamusezere nk'uko bisanzwe bikorwa. Ibyo byose birerekana ko ibyabigwe abarundi ngo ni umutima wahagaze giturumbuka. Byose rwose yari remetanya rikomeye cane. Jean Bunyoni yagiye kurongora leta Ndayishimiye atayabewe ayo makenga ajanye n'urupfu rwa Nkurunziza. Ubusiho be na Ndayishimiye bopfa ibijanye no kuburondera ukuri kubyishe Nkurunziza. Bisanzwe noneho kwizwi ko abasefede badakunze gupfa ibijanye n'ingene indongozi zabo zijwe. Ikibazo kiri ahandi. Umupfumu Bunyoni ayagirizwa ko yarondeye gukoresha umupfumu yitwa Emmanuel Ntikazohera batazira Muhoza wo muri komine Butangazwa mu ntara ya Ruyigi ngo amwicire Evariste Ndayishimiye. Nkuko twabyisomeye mu byo parike yagiriza Bunyoni, handitse ko Bunyoni yaguriye pikipiki uwo mupfumu, yongera aramugurira amafaranga kugira amwemerere kwica Ndayishimiye. Parike ivuga ko Bunyoni atari asanzwe azi uwo mupfumu, ahubwo yamurangiwe n'umumenyeshamakuru Bob Rugurika mu kwa kane 2023. Parike ntivuga uko Bob Rugurika yoba yaramenye uwo mupfumu. Ico parike itandika ni ingene uyu mupfumu yari gushikira Perezida Ndayishimiye kugira amuhe ishano. Uyu mupfumu yoba yari asanzwe abonana na Ndayishimiye. Bunyoni yoba yashatse guhindukiza umupfumu w'umukeba wiwe. Nkuko tumaze kubyandika ndetse no kubivuga kenshi, umupfumu Emmanuel Ntikazohera yaranyurujwe n'abacungera umukuru w'igihugu kwa 25 ukwezi kwa kane 2023. Haciye iminsi itari mike arasubira mu mirimo yiwe muri komine Butaganzwa. Iyo minsi yo yayimaze hehe? Ariko akorayo iki? Tubibutse ko Emmanuel Ntikazohera asanzwe yitwa ko ari umupfumu w'abakuru, ahandi yitwa umupfumu wa CNDD FDD. Ikindi parike itandika neza nibyo Bunyoni yeguye igihe yasambishwa mu iperereza ku bijanye no kurondera Emmanuel Ntikazohera ngo yice Evariste Ndayishimiye. Amakuru adusumira Bunyoni yavuze ko yari akeneye gutohoza neza amakuru yavuga ko uwo mupfumu yoba ari we yahaye ishano Nkurunziza. Parike iravuga ko ifise amaudio yakuye mu biganiro
rya Bunyoni na Bob Rugurika, ariko parike ntivuga ibiri muri izo audio. Amatwi adusumira hoba harimwo amajwi y'uwo mupfumu yiyemerera ibyo yoba avuga ko yakoze kuri Nkurunziza. Hano ndabibutse ko Bunyoni yagumye asaba ko bumuzanira uwo mupfumu muri sentare. Parike yaranse kumuzana. Kubera iki? Batinya iki? Kubera iki parike biyorohera kwagiriza Bunyoni ko yashatse gukoresha umupfumu ko mu kwica Perezida Ndayishimiye, ariko ntishake gutohoza ibivugwa mu rupfu rwa Perezida Nkurunziza? Nimba parike yemera ubushobozi bw'abapfumu, ntitohoze byose kandi ibwire abarundi ibivugwa byose mu rubanza, kandi ivuge n'impamvu yaciriye kiriya gihano kingana kuriya Generali Bunyoni, kandi biboneka neza ko atacaha na kimwe yegeze ahamwa mu byaha byose Perezida Evariste Ndayishimiye yategetse ko bamwagiriza. Ibi byose nyine akaba ari ibibazo benshi bibaza, ariko igiteye amakenga umuryango we ndetse n'abakunzi ba Bunyoni ni uko uyu munsi amagara yiwe ashobora kumucika, kuko ameze nabi cyane, ararembye ku buryo hari amakuru avuga ko atandwi agisigaje mu gihe yaba atabonye ubutabazi bwihuse kugira ngo avurwe. Hakaba hari amakuru yemeza ko ubusumu yahawe yoba yarasizwe ku bikuta aho apfungiwe, ku mpome z'aho afungiwe. Ibi byose nyine bikaba ari ibintu biteye ubwoba, kandi byerekana ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bugeze kure. Gusa abatari bake bakavuga ko naho yaba yarakoze ikibi cyose kingana gute adagakwiye kwicwa, kuko nabo bashaka kumwica bose nta cyiza bariko barakorera abarundi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.